nashobora cyane nta mu diaspora cyane nakubwiye ko ata mu diaspora n'umwe tuvugana ibintu by'uwanje nyene amafaranga yawe ego none kuri umunyeshuri amafaranga agashaka ndetse ndi umunyeshuri deje namaze ko nari umunyeshuri aba mafaranga wakuye ko kiri muto diaspora sinumva none ugaca wumva nk'umuntu ari ngaho mu Rwanda yaraje yagagaye ngo ni mu diaspora avuye hajya mu Rwanda kuva ngaho gushika mu Rwanda ni 30 minutes mugaza yagaye ngo ndi mu diaspora waheye ikindi baza rero bazana amahera bafise ugasanga bajyama mu hoteli ka 10,000 20,000 baraho bagaye n'amahera ivyo vya diaspora n'ibiki bariko barabino interview bazoze ndatware ku kiraya turagenda ku kiraya nanze murabona etage yitahuye muzi muzoze ndabereke nyeneyo yitahuye nyene mu Kirundo ni ya mbere ndabereka nyeneyo hari n'indi story man y'aba type b'aba diaspora b'aba jeune bava hanze juste sinzi nimba baba baje guhinduza ibyangombwa navyo nzi mugabo bakaza bakenye urumva bagaca biyumva yuko nyene ko abantu babazi ngo nabadiga singo bavuye hanze bagaca baza bashaka kujya abana abo ngira nibo batukisha amazina yanyu mu misa zo kugurura tugenda ari ahantu Hani heza sana kose mugabo twari twifuza yuko yoshiraho piscine kameme mipango mukino nta piscine hari tubona piscine hari turamusavye ikigongo turamutakambiye atobara yashire mu piscine y'abakozi Hola guys, kimeze gute mumerewe neza aho muherereye hose nizere ko meze bon urande gwanje I'm good ni Trey kawaida nkuko mubibona hanyuma uno munsi ndi mu ntara ya Kirundo rero ewana haratesa abantu b'Imana tuvuye kuri lake Choho okay tuvuye kuri lake Chohoha abatarabona muzojo haratesa hanyuma rero uno munsi murabona ndi kumwe n'aba invité babiri uyu nitwa Jay duheruka kugirana ikiganiro nubwo tutahejeje tukaba turi kumwe na Kaze Kenta Bertine uri umunyakirundo kazi wo kwishamba oya ubusoni kumbi busoni aba badada batesa mu Kirundo urabona ko aba badada batesa sana uyu nawe nabanze yivuge kwanza muramuzi ku mazina ni Jay nkuko bisanzwe baranzi nanjye nkaba ndi umunyakirundo na uri umunyakirundo naje iwacu ugatumba okay umusi duherukana Jay waraducitse tugeze kuri sije ivuga ku bijanye n'aba diaspora kunko we watubwiye yuko uba muri Australia ni fresh sawa watubwiye kuba muri Australia amatwara gani ibintu bitandukanye hanyuma ucuducika ageze yuko kuri bijya bintu by'aba diaspora abantu bava hanze ngo muje kuri asama mu Burundi kumba atari cyo kibazanye gusa ariko muratubeshera tubabeshera gute reka tubaze uyu mudada okay ari diaspora guhenda oya kuri wewe banze urimbire gata naraza kuvuga kuri wewe ubivuga kwiki ibyo n'ububeshi koma bamwe babaje hari abantu bamwe babaje kwikorera imigambi yabo sivyo hari n'abandi nyene babaje kwikorera ibyo bintu nyene ariko siyo bose ariko ikibazo cyanyu ngo muca mufata aba diaspora bose mukabashira ahantu hamwe uravyumva siyo bose baza gusamba wowe kubgaho ariko naho boza rega hari abafise akazi keshi umvura bashigiki mumuje mu gatwiko wewe umuntu yirirwa guhera kuwa mbere kugeza kwa gatandatu akora none amafaranga yakoreye ateza kuyazana nyene akajya abana wala aravyemera ode sivyo dada nka wewe tumusanze no kuri shop y'UFC akamagaza uracara umunyeshure warahejeje Trey navyibona oya sindatangura sawa shobora kutubwira nawe uri mu bantu bakekwa yuko kuba shop yawe ihagaze nkuko unya ari uruhare rw'aba diaspora ko natubwiza ukuri birimwo okay ku gatwe kiwawe banze utubwire sasa aba bantu bava hanze baje mu Burundi cyane babaje gukora iki biravana hari abafite imigambi baje kugira nk'ibintu ku gatumbi wabo baje kugura amazu ya mama wabo baje kubaka baje kugura amahoteli hariho n'abandi baba baje kuruhuka kujya abana niko nabivuga n'abandi nyene baba bafise ibindi bibazanya pani jonye abandi baba baje gukwa na mama yaje bone aguma aba n'aba diaspora none
oya si aba diaspora gusa hariho n'abandi nyene baba bari ngaha muga si aba diaspora gusa kenshi aba diaspora twavuga yuko baba baje kudasama mu Burundi amahera baba barakoreye hariya niho baje kuyahendesha abakobwa ntibahenda ko n'abasomvye ubwenge n'abakobwa baba babishaka none we nta mu diaspora arakujya oya je n'aba diaspora tuvugana oya ahubwo ndangira tumukuronderere twamamaza okay uwa mbere nguyu mugabo diaspora yiyemera numva ngo arubatse none niki umwana bwana nawe arimo ararenze okay banza ureke turacari kuri sije kwanza yiwawe bavuga yuko iyi shop yiwawe ihagaze amafaranga menshi sivyo kuba ihagaze amafaranga menshi kandi biravugwa yuko inoti wayikuye mu badiyasi nk'uko nyene yavuye hanze natubwiza reka ni bush yo reka umudiaspora yagwa shop n'uwaye barahari bazitanga reka nashobora je nta mudiaspora je nakubwiye ko ata mudiaspora n'umwe tuvugana je ibintu vy'iwanje nyene amafaranga yiwawe ego okay none kuri umunyeshuri amafaranga gashaka je sindi umunyeshuri deje namaze ko nari umunyeshuri aba mafaranga wakuye ukiri muto bivana amashirahamwe turasaba amakredi y'ama diaspora nyene oya bana sama diaspora babene wacu oya turasaba abavyeyi bakatwongerere ariko naho byemera nta kibazo mugasaba abavyeyi bakabongerereza cyo dusaba kredi tugatangwa twariha buhoro buhoro ko turakora cyevye vy'aba diaspora sinumene ugaca wumva nk'umuntu ari ngaho mu Rwanda yaraje yagagaye ngo n'umudiaspora avuye hajya mu Rwanda kuva ngabushika mu Rwanda ni 30 minutes mugaza yagaye ngo ndumudiaspora wahe ikimbabaza rero bazana amahera bafise ugasanga bajyama mu hotel ka 10,000 20,000 baraho bagaye n'amahera ivyo vy'aba diaspora nibiki urumva mugabo diaspora wemera n'uje avahe Canada America ambwa uvuye mu Rwanda muri Kenya muri Congo muri Tanzania ngo n'umudiaspora kareka nene bafise amafaranga vyahe basi muri Congo basi naho yo n'amadolari muga mu Rwanda muri Tanzania kandi kuvanga mu Kirundo hanyene duhagaze kugira mu Rwanda ni 30 minutes Kigali kushika oya gushika Inyamata ni 30 minutes agaca yaga ikavunja amanyarwanda ngahe kumariga ngo ngashaka ngo ngavunjishe akagara ngo n'umudiaspora kati imani kuva ngano kushikaja n'umudiaspora none simwe mu bituma oya ni sinzi n'ibintu nyaba amazi kwishiramo yuko iyo umuntu atari mu gihugu ciwiwe baca yitwa umudiaspora n'imiziki yaba kari mwe muyivuza miziki yose mwe muyivuza cyane oya nk'ubu bunyeje nko ngankorera studio hajya haruguru vugisha ukuri haguma havuga indirimbo za dramati yorabeshe nukuri umunsi wa mbere ninjira ngani nibaje ko ndi mu Rwanda havuze indirimbo zo mu Rwanda gusa niko ari ku mupaka bazi ni saha none muga turakunda kuvuza ni za Satbi WJ Fizo Visavut Satbi yarashaje reka wow hinjiyemo indi diriya ya Sadbi n'abandi ndakumbura umufana wa Sadbi Satura muri rya shirame rya Sadbi yego uramufana Sadbi aho uri hose iyi interview kushikire wabonye umufana wawe mu Kirundo antwangira niho yagoye n'amafaranga reka nonderanye na Ben Nice ntuwe ntumwemera ku mahera kandi n'umuntu wawe oya reka oya none umukuramo ewe Ben Nice wo mukuramo bona arenze kugusura oya iyo ni indi affaire ahubwo niyizire mu Kirundo mwabyumvishe rero cyane cyane ibintu uyu mudada yariko aravuga yuko amafaranga yasabye credit hanyuma n'iki kagatera imbere nibaze yuko bikwiye kubera ikigwe abandi bajene benshi sivyo je niko no nyene basi bakura amaboko mu muza ahubwo gira ikintu ubwiye abandi bajene ni bakunda ngo abadiaspora kubera ko sometime je ndavyemetse nabo baba bashaka mwumvishe mugabo nawe aramushaka sibavuze oya James shaka ufise imigambi sishaka ko dukundana bivyo guheheta navyo nashobora shaka mukundana yego uwo ngana ushaka ushaka ko hari oya wari we wese ariko afise urukundo wari we wese uwo ngana ushaka oya wari we wese ariko afise urukundo n'uwo ngana ni bon babonye ashaka kubaka ashaka bo hanze
vugisha ukuri ure niwo mutuma none oya namutumikize ntuma tuzojana ntuma ngende ubu tuzojana unteza kuzomutwara tuzojana ama madamu uca umushira sivyo yani turiko turavuga no Isilamu ari umuci uhindura isi ndishe mo bagitwa irari mu kinyarwanda Iryo ni irari. ni irari pe ariko ntarari mfise nta mayero ese ufise umuntu w'umugabo ariko umugabo wese ateza kugira irari bon uri kurishigikira nawe oya ndibona shigira abandi abandi bafise irari bana je ntarari mfise irari ndarifise ku mugore wanje gusa aha ama kubijanye n'amafaranga amafaranga mfise nta mafaranga mfise vugisha ukuri dad reka tuganire uremeza ko mfise amafaranga ego ndikira cyo ngaha mu mujinga oya ntabyo ubona tereye mubwiza ukuri na luki wawe kwa mubwiza ukuri reba ibintu abantu bose bariko baraba ino interview bazoze ndatware ku kiraya two turagenda ku kiraya nanze murabona etage yitahuye muzi muzoze ndabereke nyeneyo yitahuye nyene mu Kirundo ni ya mbere nyeneyo ndabereka nyeneyo na no nyene turi kumwera ba muri kamera kwanza bakuru rega nta mahera mfise reba muri kamera ya mazijyanzu zavuye zijyanze ni imana ziteretse hano ahubwo tubwire kungene bimeze tuzoze twagira karibu amapati kweri karibu sana muzo kugura ryari karibu umwanya wose turugurura uzoduhakaze ego guceza intara yacu ya Kirundo ego akazi k'abana baje amashuri ubunye bose mubahe bikorere ariko rero asha muri abadiaspora rake kubahenda baronka akazi nako abadiaspora bose atari bataza baje kujya abana gusa we nka uri wa vrai we ntori bajya baba baje konona abana b'abandi wabibonye gute ko ari wave kubera ko iminsi amazino sindamubona n'abakobwa ndamubona yaborewe nka babandi kumbura abazi oya nabonzi jewe arabazi n'abagenzi biwe ashaka yamenesha babandi barara baragwana mu kabare okay bajya bara badiaspora none okay ni kuza turabashira ndege bajya bavuye mu Rwanda oya abavuye mu Rwanda ntumemera man hari n'indi story man yaba type baba diaspora baba jeune bava hanze juste sinzi nimba baba baje guhinduza ibyangombwa navyo nzi mugabo bakaza bakenye urumva bagaca biyumva yuko nyene ko abantu babazi ngo nango ngo nabadia singo bavuye hanze bagaca baza bashaka kujya abana abongira nibo batukisha amazina yanyu maybe ega n'abana bo ngaha bano bakobwa baraciye ubwenge tamuhaye ntaguha nayo yoza kenye ukamuha sibyo we reka mvuge oya je sinzi kuko niba baje kugura babakundana oya barukugura wana abarukugura oya reka mugasi mu Kirundo bazikari Bujumbura ko mu Kirundo n'abana bahari bigurisha mu Kirundo ndandaze hari nabana nandaye hari intara rimwe mu Burundi buzima ibaramo indaye abanyeshuri wowe warababonye imisi umazenga warasumye oya nta muntu nigeze nsoma gusa barabanyeretse sure cyara no baraparitse hano he mbe ni he kabande ni he oya bari kaje mu kabande ndaho mu kabande bambwiye ngo ntusanga bari reka none barabonye narababonye nyine ari kwa wawa tire ari kwa wawa umvise kwa wawa urabona kandi arabonye nawe urakunda ugwago nta mwigeze anyereka ariko nimo ndabaraba mu bwenge ndumve ko muza kubivuga wumvise ko muhatse cyane none narinze ari kwa wawa umvise je nari byo narinze yo guys abantu bari nyuma ya kamera ibyo mwe murabyemetse okay ngo hano wewe muravyemeza ko mu Kirundo atandaye hari ngo hano tubwiye duhamagara umuntu umwe aza twemeza umunyakirundo original yo maniga what's poppin kimeze neza vipi bakwitwa gute anyitwa Gakiza France mugaba makacha hanyuma ikintu turiko turavuga ngo ngamu Kirundo ngo niki nandaye si cyane barahari vraiment barahari gusa si cyane none wamenya guteka ari ndaye reka mu Kirundo so none no shaka gucana kavuga atajya baradandaje yeho badandariza ibintu hose haramenyekana kandi ko bashora mu ukabona ko badandaje dewe ntudandaza impuzu nabo bantu ubabona we ni wowe wenyene uri amaze kubona twe natera amaze kubabona
ntabyo uvuga nari n'umushitsi namaze kubabona muga yababonye kubera yagiye kubarondera ko oya sinumva ko babona urambesheye kwezi urambesheye kuri we nturasuma oya je sindasuma vre sindasuma urubatse je sindubatse je sinavuba oya si vuba nta gahunda nta gahunda vre oya nta gikwe turacarondera nitwaronka rero nturabona singuyu we nturi umukobwa oya turacarondera amafaranga n'abakobwa barahari arutse mu kirundo hari abana beza uwo mweme ukuntu ntiyavuze ko yebutse udafise amahera ntagukunda oya nta mahera akunda urabona atakoze atafise ibintu bizima kwanza nawe afise umutahe we avuga yuko ngo amafaranga yagize ishopu yiwe yavuye ahandi hantu nagakredi ntiyabaye muri yo n'abantu uzi ko bavuga ibintu byinshi abantu bavuga ibintu byinshi uteye imbere okay hanyuma yuko nasanze uyu yaje ngako kuraba yaraje kugura iki yaraje kunshorera ambwira yuko ntabyo ubone harimo z'abamama ngaha ambwira yuko mu minsi azokugurura genda ari ahantu kandi heza sana twarahakunze kose mugabo twari twifuza yuko yoshiraho pisine kameme mu bipangu mu kirundo nta pisine ihari tubona pisine ihari turamusavye ikigongo turamutakambiye atobora ashire mu pisine bakoze uze muragena koga na wambaye bikini apana gutwara yo jano bana gutwara ayo makanzu yawe utwara nk'ibi nene baza abarundi n'ibitingi barabitwara oya rero abarundi wewe uzana igiti